Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Numvise ijambo riguma risohoka rivuga ngo subira ku kirindiro. Subira ku kirindiro. Ni ijambo maze iminsi nigako ariko ntiryariyo. Risa n'iryo maze iminsi niga ku kintu cyo kuba kwizamu, ku kintu cyo kuba inderesi cyangwa umushibami. Yesu ashimwe cyane. Ni ikintu Imana imaze iminsi inyigisha kandi ndiko ndakimedita ko Imana igenda iranyagurira kandi ndiko ndagenda nkomezwa cyane. Teme rero twari kuganira ko ni teme yari yitwa ngo ndakugize umushibamyi w'inzu y'Isirayeli, ariko iyo majije kuyihindura. Amen. Yegiye guhinduka, numvise ijwi riguma rivuga ngo subira ku kirindiro. Yesu ashimwe cyane. Subira ku kirindiro. Amen. Reka dusenge Imana. Uhoraho mwami Imana yacu, uhoraho mwamugira neza, turaciye bugufi cyane imbere yawe mwami. Turubashe aka kanya keza wongeye kuduha ko kuba mu ijambo ryawe mwami. Imitima yacu tuyikuzaniye imbere kugira ngo uyugurure mwami. Mwami uyitunganye uyeze, ariko na cyane mwami uyitegure kugira ngo ijambo ryawe nkuko tubizi ko ritamanukira ubusa, rimanuke ryigisha imitima yacu, rimanuke rihindura ubugingo bwacu, rimanuke ridukura ku rugezo rumwe ridushikana ku rundi rugezo mwami rwo guhimbara. Nta kindi mwami twifuza. Turifuza mwami kuba aho wifuza, turifuza mwami gukora icyo wifuza, turifuza mwami gutumwa nawe icyo wifuza kudutuma mwami. Kandi natwe duciye bugufi mwami, iri jambo ryawe ryongere kuza kutwugurura amaso, tube mu kibanza cyacu mwami, tube mu byo tugomba kubamo mwami. Urakoze papa wo mu ijuru, urakoze ku muntu wese ari hano, mwe muwera amanuke atumanukire kugira ngo twese mwami tuba abahirwe bwo kumvira ijambo, kuko iri jambo mwami twizeye ko rigiye guhindura ubugingo bwacu. Mu izina ryawe gera dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe cyane kongera kubana namwe kugira uyu mwanya kugira ngo dusangire iri jambo Imana imaze iminsi inyigisha ko, ariko numvise n'ubu Imana ikomeza kunyigisha. Ni jambo ryo kuba ku burinzi nkuko nariko ndavuga, kuba kwizamu, kuba inderesi cyangwa kuba ukirundi sinzi ko bacita neza, umushibamye. Numva n'amajambo agomba gusa, agomba kuja hamwe, ariko aya majambo nayibajije ko ibibazo byinshi. Ni n'amajambo naronse haciye indwi nka 2 cyangwa 3. Mu minsi heze nagiye kwa muganga shanegeka kuzandagira siporo nyinshi kenshi. Hanyuma Uwimana yangiriye ubuntu, ndaronka umwanya mu gitondo itire mu masaha 10 riba rigiye bene data, riba rigiye. Naronka umwanya wo kuba imbere y'Imana, nkaronka umwanya no kugira siporo. Yesu ashimwe cyane. Muri uko kugira siporo rero mva muhira nko mu ma 5h30, ndiko ndagenda ngira marche cyangwa nkiruka, Imana rigenda iranganiriza. Navuze nti Imana, kumbura umuntu arashobora kubwirwa na muganga kugira siporo ariko kugira ngo aronka akanya ko kurushirizaho kuganirizwa nawe. Amen. Imana rero ikiranganiriza cyane, naho mu majambo nagenda aronka mu minsi heze, naho n'iryo jambo narikuye, ariko ngiramwe ibibazo byinshi. Nimbega kuba ku burinzi, kuba kwizamu, kuba inderetsi, kuba umushibamyi bisobanura iki? Ni iki? Cyangwa kubera iki haba cyangwa hategerezwa kuba umushibamyi? Kubera iki umushibamyi akora iki? Cyangwa inderetsi akora iki? Ivyo ni ibibazo bitandukanye nagiye ndibaza, kumbure nawe wo kwibaza. Yesu ashimwe cyane. Iryo jambo rero cyangwa ivyo bibazo byinshi vyatumye ngenda gusarangura ijambo, noneho nigishwa ku gitabo ca Ezekiel. Ico gitabo ca Ezekiel nico tugiye kurabira hamwe, ntitukimara cyose ariko turarabira hamwe mu mwanya muniniya
Ezekiyeli. Ezekiyeli yari umuherezi, umuprofeti. Ezekiyeli yabayeho mu gihe cy'amajana 500, bavuga ngo moins 500, mu gihe cy'amajana 500, imyaka y'amajana 500 imbere ya Yesu Kristo. Yabayeho mu gihe kitari coroshe. Ijambo ry'Imana ivuga Ezekiyeli nk'umwe mu bavugishwa n'Imana bakomeye inyuma y'aba Yesaya, y'aba Yeremiya, y'aba Daniyeli, abavugishwa bane. Ariko icyo gihe Ezekiyeli yabayeho, novuga ko cyari igihe kitoroshe, kuko cyari igihe ubwoko bwabo Abisirayeli bari bagize gute, baratwawe nk'inyagano. Yesu ashimwe cyane. Muribuka cyangwa murazi ibihe Abisirayeli babayemwo, ariko bagera igihe cyo gutegwa n'amahanga, abavoisin, noneho bakaza bakabatwara nk'inyagano, n'abami babo rimwe na rimwe bakabatwara. Ezekiyeli rero yatwawe nk'inyagano mu gihugu cy'Abakarudayo, atwagwa nk'inyagano, ariko abaho nk'impunzi cyangwa nk'aba exile, sinzi ko nobita impunzi, ariko abatwawe n'inyagano nuvume ngo kirasumba kuba impunzi. Bari mu buja, baca bashikira mu buja, kuko biratandukanye no kuba impunzi. Ushobora kuba impunzi, impunzi urabaho nabi, ariko utwawe nk'umuja hoho birushirizaho. Yesu ashimwe cyane. Inyuma y'imyaka rero nk'itanu bari muri ivyo bihe, niho Uhoraho yagenderera Ezekiyeli. Agendereye Ezekiyeli aramubwira. Agendereye Ezekiyeli arabanza aramwiyereka. Amaze kumwiyereka aramuganiriza. Amaze kumuganiriza aramutuma. Yesu ashimwe cyane. Ngomba kubanza gushimikira mu ntango kuri ivyo bintu bitatu, kuko turaza kubigarukako. Imana yabanje kugira gute? Kwiyereka Ezekiyeli. Imaze kumwiyereka iramuganiriza, ivugana nawe. Imaze kuvugana nawe iramutuma. Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe? Ndashaka ko urwo rutonde turugumana, kugira ngo nihagire uwo kwiyumvira gutumwa n'Imana ataganirijwe. Yesu ashimwe cyane. Nihagire uwizera kuganirizwa n'Imana atabonekewe n'Imana, kuko Imana irakwiyereka kugira ngo ahitangura kukuganiriza ntugire amakenga, ntuhave wibaza ngo mbega ni bande, ni basogokuru bamwe bapfa, ni mizimu, ni bande. Muramaze kuvyumva abantu abonekerwa n'Imana cyangwa abantu agendererwa agatangura kwibaza ati yari mizimu, yari bande. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho rero abanza kukwiyereka, yamara kukwiyereka akakuganiriza, yamara kukuganiriza akagutuma. Nivyo byabaye kuri Ezekiyeli. Turabe muri Ezekiyeli igice cya mbere umurongo wa 28. Turacyari mu ntango, turaza turasimba, ariko turaza kuganira neza kuri iki gitabo ca Ezekiyeli. Igice cya mbere umurongo wa 28, umurongo wa 28. Nk'uko umunywa w'amazi wo ku gicu usa ku munsi w'imvura, niko gukayangana kwari kumukikije hirya no hino kwasa. Ivyo vyari bimeze nk'ibisa n'ubwiza bw'Uhoraho. Mbibonye nikubita hasi nubamye, numva ijwi ry'uvuga. Aho nigihe Uhoraho yiyereka Ezekiyeli. Abandanya mu gice cya kabiri umurongo wa mbere. Arambarira ati, mwana w'umuntu, vyuka uhagarare n'ibirenge vyawe mbone kugira ico nkubarira. Yesu ashimwe cyane. Imana igira itangure kuganiriza Ezekiyeli. Yabanje kumwiyereka, noneho iramuhamagaye, iramuhagurukije kugira ngo itangure kumuganiriza. Turabe umurongo igice cya gatatu umurongo wa 4. Maze arambwira ati, genda ushikire ab'inzu ya Isirayeli ubabarire amajambo yanje. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho acamutuma ngo agenda ashikire ab'inzu ya Isirayeli ababwire amajambo yiwe. Aho nagomba kubanza kubashimikira gato mu ntango, kuko tuza kubigarukako, kuko nariko ndavuga ni hariho urutonde. Ari urutonde rwo gutumwa n'Imana. Imana imbere yo kudutuma
irabanza ikagira ane ikatwiyereka, hama ikatuganiriza kugira turonke ijambo idutumye, hanyuma tugende aho idutumye. Yesu ashimwe cyane. Tubandanye. Yesu ashimwe cyane. Ugiye kuraba amajambo yaranteye ubwoba, Uhoraho ariko aravuga ahatumye Ezekiel. Bandanya gato. Yavuze ngo amutumye ku bwoko bw'abaki bw'Abisirayeli. Ariko raba ukuntu yabise. Raba ukuntu Uhoraho yabise. kuko ntagutumye ku ihanga ry'abavuga imvugo itumvikana n'ururimi rugoye, ariko ni kuba inzu ya Isirayeli. Si ku mahanga menshi avuga imvugo zitumvikana n'indimi zigoye, abo mudashobora kumvikana mu majambo. Nukuri iyaba ari wo ngutumye ko wokumviye, ariko inzu ya Isirayeli nizokumvira, kuko nanje banse kunyumvira. Kuko ab'inzu ya Isirayeli bose mu ruhanga rwabo araba nyakadada. Amen. Araba nyakadada bikomantaje imitima. Amen. Uhoraho igituma ahantu mvuga ko hambabaje cyane, Uhoraho niwe yagiraniye isezerano n'Abisirayeli. Amen. Urukundo bakundana, nibaza yuko nta rindi hanga ryakunzwe urukundo nk'iryo. Amen. Ariko hageze igihe Imana ivuga iti, iyo mfuma ndagutuma ku bandi, ku yandi mahanga, sindagutumye ku yandi mahanga kuko bobo bokumviye, ariko ndagutumye kuri bariya Bisirayeli babaye abaroberi. Mu Gifaransa bavuga ngo un peuple rebelle. Naramedise cyane kuri iri jambo, numva Imana ryari yageze ahantu yari yababaye cyane gose. Ngiye kuraba ivyo Imana yakoreye Abisirayeli, Uhoraho yaranavyibukije Ezekiel muri ibi bitabo, amubwira ati nabakuye mu gihugu ca Egiputa, ariko attitude bagize ntiyanyoheye. Maze kubakura mu gihugu ca Egiputa nabacanye muri desert, maze kubambukana inyanja itukura, nahone attitude bagize ntiyanyoheye. Muravyibuka bibereye muri desert, bamaze kuvayo bavuga ngo bakumbuye amakonkombre, hakumva ivyo Imana iriko irababwira, hakumvira ivyo Imana ibasaba, ngo bikumburiye amakonkombre. Bagenda bakiri muri iyo nzira nyene Imana yariko ibacana ko, muribuka bibazira ibigirwamana, bakibagira ivyo Imana yabakoreye. Imana imaze no kubambukana, abashitse mu gihugu c'isezerano, nahone babaho uko Imana idashaka. Aba bantu sinzi ko novuga ngo ntako Imana itari yagize, ariko aba bantu hageze igihe Imana ivuga ko ari ubwoko bw'abaroberi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ahantu ndiko ndahamedita harambabaje cyane, kuko nibajije nti bishika gute cyangwa vyashitse aho gute kw'Imana abo bantu ibazinukwa, ubwoko bwayo ibuzinukwa. Haciye mu mutwe ikintu ihora gishika rimwe na rimwe mu miryango, ugasanga umugabo n'umugore b'abafiance tubonye ngaha ba Desire, haleluya, n'abandi bari nyuma. Yesu ashimwe cyane, kuko ndazi ko kukwezi ari ukwezi kw'imigisha, imigisha muri ubwo buryo bwo kubaka no mu yindi. Amen. Abafiance nk'aba bakagira igihe cyo kubana, cyo gukundana, noneho bakabana ari sheri shushu, bakundana cyane, rwa rukundo rutagira uko rungana. Ariko nyuma y'imyaka ugasanga abo bantu basigaye ko mutabivuga, abageze kuri divorce basigaye bagira gute? Bagikundana kwa kundi bangana. Abarundi bavuga ngo urunuka cyangwa kanuka, bangana urunuka. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakundanye, abantu bahezagiriwe hamwe, bagiraniye urugendo hamwe, ugasanga bageze ahantu bangana urunuka. Hamwe umwe ahaciye uwundi yoturira. Mbega haba habaye iki? Ndeke kubivuga ko ntibituraba, siko? Ntibituraba. Abari nyuma hariya atari twebwe, ariko birashika na twebwe turabizi. Ntiturabibamwo kandi Imana izobiturira, ntabyo tuzobamwo, ariko duhora tuvyumva. Ariko umuntu aragira agahinda akibaza ati aba bantu bapfuye iki? Na rero nageze nanje aho niyumvira, mu nyuma ndabona
kuko ibyageze aho hantu imana ikabita ihanga hobel bapfuye iki? Nabonye ikintu bapfuye ni uko aba bantu batigeze canke batabaye mu isezerano, batarespekse isezerano bagiraniye n'umwami wabo. Yesu ashimwe cyane. Ntibarespekse isezerano bagiraniye n'umwami wabo. Imana uhoraho imana yabo yabakoreye bya bindi byose, ntibigeze bagira gute? Bagumana iryo sezerano. Twari ko turaririmba ngaha nakozwe ko cyane. Nagiye mu rindi joro, abaririmbyi baturongoye neza, Imana bahezagire, batubwira ngo twame twibuke icyo Imana yakoze, ngo sinzokwigera nibagira icyo Imana yankoreye. Yesu ashimwe cyane. Siko baturongoye. Nabonye imaje nibaza cyane, ni mbega Abisirayeli harageze igihe baribagira, barabura aka kanya ibi byose by'Imana yabakoreye baravyibagira, kugira ngo bageraho Imana bayiha umugongo hama nayo ibazinukwa. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu byashikiye Abisirayeli, ariko tutabaye maso natwebwe bishobora kudushikira. Amen, amen. Natwebwe bishobora kudushikira, ariko Imana dushoboze ntituze tube muri uko kuntu Abisirayeli babayeho. Amen. Nagerageje kuraba Imana ituma Ezekiel muri ubwo bwoko abakaptifu canke aba exile, bariya batwawe nk'inyagano. None naramedise cyane, ndibaza nti none eske Imana nta na pitié yogira? Bari mu buzima sinovuga bw'impunzi, bw'ubunyagano, bibereweho nabi. None Imana itanguye kuzana ibintu byo kuvuga ngo izobahana, izobacira imanza, igira gutira kiratuma imburi. None Imana basi niyogira pitié ko bari mu buzima bumeze nabi? Bene data, nta hantu uraca ukumva urakubititse, ariko ugasigara wibaza ati none basi Imana ntiyongirira ikigongwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nariyumviriye cyane kuraba, ariko nsubira no kwiyumvira kuri attitude y'Imana, nsanga Imana ntabwira haba ivyo turiko turacamo. Yesu ashimwe cyane. Nabwira haba ko turiko turakubitika cyangwa tutariko turakubitika, ivyo c'est pas son affaire. Affaire yiwe nuko isezerano twagiraniye nayo tugira gute? Turi bamwo. Yesu ashimwe cyane. Navyo ama pretext rero ngo Mana ngo ndiko ndakubitika, none ngo ndafise droit yo kugira gute? Yiki hari abaca babishira no mu Kirundi ngo abarundi barayamaze, ashaka kuvuga ibintu kumbure bitamworohereza cyangwa bimukingira gusa, ngo abarundi barayamaze, basokurura ziko basokuru tubemera, barayamaze ngo nta mugabo agirana, nta mugabo kugira asumira umwana. Ngo utabeshe ngo nagirane nasubira Imana, nasumira umwana. Siko uri kurarondera pretext yo gusumira umwana, witwaza ibyo gusumira umwana kugira ngo ugirene ubeshe. Yesu ashimwe cyane. Imana nta pretext nimwe itwemerera ko tugira. Jewe wamengo nk'umwana w'umuntu nari gufuma ngira agapitiye nkavuga nti bari abantu nabo barakubititse, kusubira kubatumako n'uvumengo no batumako intumwa igenda kubahumuriza ati mwihangane, muzoteba musubira muri Isirayeli mu gihugu canyu, mwihangane naho muri mu munyagano, muri muzosubira mu gihugu, ni mwihangane. Wamengo na ka message ko kubareconforta, ariko siko uhoraho yagize. Uhoraho yabatumye ko umuntu ababwira ati ahubwo ngiye kugira gute? Kubarimbura, ngiye kubahushura, kandi ntavyo kwitwaza ngo muri muhe bigoye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndiko ndababwira ibintu ndiko ndiga ko aho ndiko ndumva yuko umwana w'umuntu nta pretext nimwe afise ku Mana atari ukuba mu isezerano yagiraniye na Kristo. Amen. Kuko iryo sezerano nimba turiko turayigiramo intege nke, udukomeza ninde? Ni wenyene. Ntituca tuja mu bidahimbara Imana ngo nuko turi mu ntege nke.
abisirayeli mu buguru bakiri no muri Isirayeli cyangwa bamaze no kuja muri ubugurano ngo bari bafise ibigirwamana bibera mu bigirwamana, ntibibuka ivyo Imana yabakoreye, bibera mu bidahimbara Imana, bibera mu bintu vyinshi vy'ibibi bidahimbara Imana. Ariko uhoraho ntiyaravye ngo nuko bari mu buhungiro cyane, ntiyaravye ngo nuko bari mu bunyagano. Imana ntizoraba, nico Imana yanyigishije, Imana ntizoraba ivyo uri kuracamwo, ariko izoraba ubwa mbere na mbere yuko uri kuraguma mu isezerano ryayo, muco mwasezeranye, ibisigaye izobigukuramo. Amen, amen. Iyo niyo novuga leson nakuyemo. Ariko reka turabire hamwe ibintu bimwe nk'imitego abo bantu b'Isiraheli baguyemo, kandi ubwoko bw'Imana natwe dushobora kugwamo. Dusome muri Ezekiel 33, Pio adusomere igice cya 33 kuva ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 33. Maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, mwana w'umuntu, abasigaye baba mu matongo yo mu gihugu c'Isirayeli baravuga ngo Aburahamu yari umwe, ariko yahawe igihugu kw'ishamvu, nkanswe tweho turi benshi. Subiramo ngaho mwumvirize ukuntu bavuga, ukuntu basigaye bavuga. Baravuga ngo Aburahamu yari umwe, ariko yahawe igihugu kw'ishamvu, nkanswe tweho turi benshi, natwe turagihabwa kuba ishamvu yacu. Amen. Aho tugenda ku murongo wa 30. kandi nawe mwana w'umuntu, ab'ubwoko bwanyu bayagira ivyawe ku nzitiro no mu miryango y'amazu. Umwe aravuga n'uwundi, umuntu wese na mugenzi we, bati enda nimuze tuje kumva ijambo rivuye kuhoraho iryo ari ryo. Maze baza kuri wewe nk'uko abantu basanzwe baza, bakicara imbere yawe nk'aho ari abantu banje, bakumviriza amajambo yawe, ariko ntibayakore, kuko berekananisha akanwa kabo urukundo rwinshi, yamara imitima yabo ikurikira ukwiyungukira kwabo. Kandi raba ubamerera nk'indirimbo nziza cyane y'ufise ijwi ryiza, akaba ari umucuraranzi w'umuhinga, kuko bumviriza amajambo yawe ariko ntibayakore. Ariko igihe vya bindi bizoshikira, kandi ehe biraje, niho bazomenya yuko uvugishwa n'Imana yamye muri bo. Nagomba turabire hamwe iki gice cya 32 na 3 kuva kuri umurongo wa 23. Icya mbere tugisanga mu gice cya 23 kugeza ku murongo wa 25, 33, 23 à 25. Haravuga ngo, maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, mwana w'umuntu, abasigaye baba mu matongo yo mu gihugu c'Isirayeli baravuga ngo, mwumvirize uko bavuga, Aburahamu yari umwe, ariko yahawe igihugu kw'inshamvu, nkatswe tweho turi benshi, natwe turagihabwa kuba ishamvu yacu. Yesu ashimwe cyane. Aha hari ikintu twumvamo, aha amajambo tudasomye munsi, Uhoraho ukuntu yagiye aramubwira. Aba bagabo b'Isiraheli bagomba kwimita canke kwigana ivyo bumvise muri cadre novuga yo kwitera intege. Yesu ashimwe cyane. Bati igihugu bemereye Aburahamu wenyene, twe ntitwokironka, kandi twe turi benshi, natwe tugira gute? Turakironka. Umurongo wa 25 uravuga ngo, nuko rero ubabarire ati ukundi k'umwami Uhoraho agize, ati ko mujya inyama zitavuyemwo amaraso, ko munamurira amaso ibigirwamana vyanyu,
mukavisha amaraso. Ariko arababwira ibigabitanyo byabo. None mugira ngo mwohabwa igihugu kwishamvu? Ko mwishimiye inkota zanyu mugakora ibizira, umuntu wese akonona mukamugenzi we. None mugira ngo mwohabwa igihugu kwishamvu? Ivyo ni kwishamvu. Ivyo ni byo Uhoraho yariko aragira ante, yariko aratuma Ezekiyeli ngo ababwire. Ni nk'ibibazo ababaze. Bobo mu mutima bavuga bati kameme igihugu bemereye umuntu umwe, twebwe turi benshi. Yesu ashimwe cyane. Twentwe tuzokibura. Reka twibandaniriza inzira zacu mbi, reka twibandaniriza ibigabitanyo byacu uko biri byaranditswe, yarakitwemereye kandi tuzokibamo. Amen. Bitera intege batagomba kuva mu bigabitanyo byabo, bibaza ngo bizokunda nabo babe muri iyo migisha cyangwa babe muri ivyo Imana yavuganye na Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Abakristo turashobora kugwa muri uwo mutego, kuko Satani iyi mitego yategesha n'ubu aracyayitegesha. Aho umuntu ushobora gusanga yibaza ngo Imana ngo ni demokrate, ngo Imana yacu ikoresha demokrasi, boko turi benshi kameme, abanyabyaha ko turi benshi cyangwa bariko baragwa mu byaha ko turi benshi, Imana nishobora kurimbura abantu benshi. Ivyo ntawe muravyumva. Nibiraca mu mutima wawe cyangwa bitaraca mu mutima wawe biramaze guca mu mitima y'abandi. Aho babaho bumva ngo ubu ko twakoze ikintu turi benshi, ko twakoze icyaha turi benshi, icyo cyaha kica kiba legitime, kica kiba ukuri. Yesu ashimwe cyane. Na kamorare umuntu aba ari kariha. Hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ubwinshi bw'abanyakibi ntibuhindura ikibi, ntibutuma ikibi kitaba ikibi. Mu yandi majambo, ntibuhindura ikibi icyiza ngo nuko cyakozwe n'abantu benshi. Hari abantu rero benshi bakunda kuba hari abantu bakunda kuba muri benshi, bakibaza bati kwaba abantu bose turi kumwe ibintu bimeze neza, turi mu nzira nziza, habe namba. Aho chumengo Imana iri muri demokrasi cyangwa Imana ni demokrate, kubera benshi batoye ego, Imana ikitora ego. Yesu ashimwe cyane. Nivyo sivyo na gato. Nta namwe tubwirwa ko tuja ku ruhande kw'Imana iza ku ruhande rwacu ngo tuyitwara aho dushaka, ahubwo twebwe tuja ku ruhande rw'Imana, Imana ikadutwara aho ishaka. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe twifuza cyangwa dusanga turiko turakwegera Imana mu bintu byacu. Kera tukira abasore, ari umusore w'umugenzi twari kumwe, niwe yahuye n'ibyago. Ibyago yahuye navyo ngo narabivuze mu gikorane c'aba jeune, yagize igihe cyo kuresha, hanyuma aresha abantu benshi kandi mu mwanya muto. N'ibyago bene data, n'ibyago Imana yarinze Desire. Haleluya, haleluya. Nivyo okay. Yarakijijwe ariko aresha umuntu, uwo muntu ntiyamwemerera, mu nyuma aresha uwundi, mu nyuma aresha uwundi. Yiro turuva amaze kuresha abantu nka 4 mu mwaka utarenga. Amarere ariko arabituganiriza, umwe muri twebwe aravuga ati ahubwo pfukama tukurambike ikibiganza, pfukama tukurambike ikibiganza, wowe nturongorwa namwe mu w'Imana, uratumara amaza abakozi b'Imana, abana b'Imana. Kandi tukira abajene ngaho muri university, wewe yari yahejeje asatangura iyo processus. Ariko wewe ariko aratubwira yagomba kumera nk'uwihagararako, ati ibintu byo kuresha, none mwese mwoshigikira ko ibintu byo kuresha biri mu Imana?
aho yagomba kwishigikira nko kumengo harimwo gutomboza, uratomboza kuri uyu uyavuze no, uyavuga ukavuga no, tuja kuwundi avuze wi. Byarigeze gushika no kuwundi mwene data, uwundi amubwira wi, ubwo nyene umwe amubwiye no, ataja kuwundi, uwundi acamubwira wi, hama undi amubwira no, ariko arasenga yumva ni wi, aragaruka amubwira ngo ni wi, acagira babiri. Byabaye ibintu bikomeye cyane kugira ngo ashobore, abarongozi barabigiyemo, kuko abarongozi barabigiyemo. Uwo yatanguye kuvuga wi yaragarutse aravuga ati je none ko amevye kandi ari je naramwemereye, uwo muntu nari seriye, uwo muntu ahubwo n'umupaganira aba neza. Abarongozi baca barabimenya baterega barajyaguye, ariko erezuma ko uwo muntu habayeho kwihana, ariko aravuga ati jewe aho Imana ndongoye ubwa mbere nihoho. Yesu ashimwe cyane. Reka ngaruke kuri wa wundi yari karifatafata, agomba kutwemeza yuko birashika erega Imana ntiba muri vyose. Reka kuresha hari gihe usanga Imana itarimwo. Nagomba kubwira abantu bibaza ko hari ahantu Imana itaba, ko ari ibintu wewe ugomba kwitwaramwo wenyene ukaca ugomba kuvuga ko Imana itabamwo, urihenda cyane. Imana iraba mu kuresha. Yesu ashimwe cyane. Imana irakurongora, ikarongora naho igutwaye, mukazovyumva kumwe, imitima ikabwirana, hanyuma muti uku niko Imana yabishatse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nagomba kugaruka rero kuri iki kintu cyo kwiha morale. Abakristo twoye kwiha morale, twoye kuba mu bidahimbara Imana hanyuma ngo tuvuge ngo turi benshi, ngo Imana ibi ntibibamwo, ngo twe dushira ko na migani y'ikirundi n'ibindi. Iri ni kimwe mu mutego Abisirayeli baguyemo. Umve umuntu yitwaza ihanga bemereye Aburahamu, kandi ngo bari mwemereye ari umwe, ngo twe turi benshi. Mwumva gute? Kandi logique murashaka kuvuga ati ahubwo niko biri, ukacuja nako. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Tuwame twibuka ko itari demokrate, ariko ari twe tugomba kuja ku murongo wayo. Ku murongo wa 30 na 32. Kandi nawe mwana w'umuntu, abo ubwoko bwanyu bayagira ivyawe ku nzitiro no mu miryango y'amazu, umwe avugana n'uwundi, umwe wese na mugenzi we, bati enda nimuze tuje kumva ijambo rivuye kuhoraho iryo ari ryo. Banzugezaho abo mumva ari bande? Abo bantu banyoterewe kuja kumva ijambo ry'uhoraho ni bande? Abisirayeli. Si bene data bamenye Kristo? Mwebwe si twe tubwirana ngo tukibukanya ati tuje kumva ijambo mu nzu, ni kuwa kabiri tugende mu maserire, ntihagire uwucegwa, tugatelefonana, tukabwirana. Yesu ashimwe cyane. Ni twebwe bariko baravuga. Tubandanye twumvirize rero. Maze baza kuri wewe uko abantu basanzwe baza, bakicara imbere yawe nk'aho ari abantu banje, bakumviriza amajambo yawe, ariko ntibayakore, kuko berekananisha akanwa kabo urukundo rwinshi, yamara imitima yabo ikurikira ukwiyungukira kwabo. Amen. Banzugeze ngaho. Twariko turavuga ati abantu baganira ibintu by'Imana mu maserire de prière, baganira ibintu by'Imana hose, baratumiranira hose, mu rushengero hehe hose, ngo ariko bicara n'imbere bakumva, ukababwira bakumva. Je ndiko ndababwira muri ko murumva, naje narabwiwe narumvise, ariko ngo bica bigenda gute? Yamara imitima yabo ikurikira ukwiyungukira kwabo. Imbere yaho bavuga ngo barumva ariko ntibagira icyo, barumviriza amajambo yawe ariko ntibayakore. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane bene data. Ndiko ndagaruka kuri bene data, ndiko ndabagarukako nkuko naje ndiko ndigarukako. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Uyu mutego abisirayeli babayemwo niwo ndiko ndavuga natwe nk'abana b'Imana dushobora kubamwo, aho bagize igihe ngo bakabwirana amajambo, ngo bakagirane, ariko bakanayumva, ariko ngo ntibagire gute, ntibayumvire. Ibi biri mu bintu byari byababaje Uhoraho. Icyo gihe Uhoraho yari karabatumako Ezekiyeli, nuko yari yarababajwe ashegeshewe n'iki, n'iyi ngeso cyangwa uku kuntu aba bantu bari babayeho bumva ariko batumvira. Yesu ashimwe cyane. Babayeho bashima ariko batagira gute, bitavuye ku mutima. Kare nababwiye ndiko ndasenga, igicapo nagize ndiko ndaraba abantu b'Isirayeli, ndiko ndaraba ukuntu Imana yabakoreye ibintu bitandukanye. Nigiye twako turarongorwa mu ndirimbo ivuga ngo sinzibagira icyo Imana yakoze yankoreye. Noneho mbona abo bantu b'Isirayeli, nibaza nti Imana ni kubera iki hageze igihe baribagira, kubera iki hageze igihe baribagira, wabakoreye byinshi. Nabonye abantu bariko baratamba igisirimba ngaha baryohewe cyane, twese twibuka turyohewe, tuvuga tuti ntidushobora kwibagira ivyo Imana yadukoreye, turibuka aho Imana yadukuye. Noneho mbona uwo munezero turimwo, mbona n'Abisirayeli nabo umengo byari kote opose, kuko bari hageze igihe bo batavyibuka, bigira mu bigabitanyo byabo. Ariko nsubiye kuraba aha muri Ezekiyeli 33 ukuntu Ezekiyeli yaratumwe kuri abo bantu, cyasanga ahubwo harimwo n'abashobora kuba bariko baramutambira gisirimba, n'abashobora kuba bariko baramudugiriza amajwi, n'abashobora kuba bariko baragira ante. Kubera iki? Gutazira kwabo, gutamba kwabo, kuririmba kwabo bishobora kuba hari ikindi kintu Satani ariko aratera inyuma, tugatamba ariko twaheza gutamba ntitwumvire ijambo Uhoraho yatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Cyasanga rero tutegerezwa kuba ku burinzi, dutegerezwa kuguma kwizamu kugira ngo ntidutegwe na Satani aza kudutwara kimwe mu byo tutegerezwa kuba twujuje. Tube mu gutazira ariko tuce tuba mu kutumvira, tube mu guhimbaza Imana ariko Imana tuyihimbarishe akanwa, noneho imitima yacu yangaye mu bindi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Na haciye haza ya titre nako ndavuga, yaguma idudubiza ati subira ku kirindiro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uwo yadufashe tube ku kirindiro, tube maso, kuko Satani wewe adutwara kamwe kugira azotunyage nakandi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abo bantu Uhoraho yatumye ko hariho abantu bitwa novuga ngo abanyakibi, ariko je nabonyemo n'abandi no kwita abagororotsi. Nibwo bwoko buhari ubu. So peuple d'Israël niyo peuple ihari ubu. Iyo bavuze umunyakibi twumva nde? Twumva umuntu atarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, atemeye Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, yibera mu ngeso ziwe mbi, yanse kugarukira Uhoraho. Iyo bavuze umugororotsi twumva umuntu yakiriye Kristo Yesu, akemera gufatanya nawe inzira, ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko agororokera muri Kristo Yesu. N'umugororotsi muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abo bantu bagize societe cyangwa bagize peuple, je ndababona ko nubu ari bo bagize iyo peuple. Iyi peuple turimo, iyi si uko iyi si abagize inosi turi ubwo bwoko. Icyo gihe cy'Abisirayeli, uri kurarabira igitabo cy'Abisirayeli, byo ibitabo bya Ezekiyeli, Imana yamutumye ku bantu batandukanye. Imana ntiyamutumye ku banyakibi gusa, yaramutumye no ku bantu no kwita abagororozi cyangwa abakozi b'Imana. Yaramutumye no ku bakozi b'Imana bo twokwita abapastori ngo bibinyoma barimwo. Yaramutumye kubahimbaza Imana ariko bayihimbaza ukutariko, bayihimbaza bavanga. Yesu ashimwe cyane. Bayihimbaza bavanga. Uyu munsi bakora iki bahimbaza Imana, inyuma y'amasaha bakaba ariko baravanga bari mu kibi. Yesu ashimwe cyane.
Ezekiyeli yagize igihe, nibaza ko Ezekiyeli yababaye cyane kuko yagize igihe cyo kwerekwa ibigabitanyo by'Abisirayeli bose. Amen. Kwerekwa ibigabitanyo by'abo bantu Imana yari imutumyeko, ikamwereka kuva ku baherezi, akabona ububi cyanke ububi bw'abo baherezi, ikamwereka ku banyakibi, ikamwereka ku bandi bantu batandukanye. Nk'uko Imana yohagurutse umuntu ikamwereka umwe muri twebwe, uwo muntu yogira ibibazo cyane. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu kuko yobabara cyane cyane kuko yovuga ati nanaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. N'amajambo akomeye, ariko numva Imana iriko iradusunikira kuyabamwo kugira ngo koko tube ku kirindiro, koko tube mu kibanza cacu. Yesu ashimwe cyane. Tube mu kirindiro, tube mu kibanza cacu. Ugiye kuraba icyo Ezekiyeli yatumwe cyangwa igikorwa Ezekiyeli yaronse, nigeze kuvuga nti Uhoraho yaramwiyeretse, mu nyuma iramuganiriza, mu nyuma maze kumuganiriza iramutuma. Novuga igikorwa cy'ubuherezi cyangwa cy'ubusentinelle, harimo icyambere cyo kumva icyo Imana igize gute ikuganirije, imbere yuko wipresipita aho igutumye, imbere yuko wihutira kuja aho igutumye, hariho kubanza kumva ijambo ry'Uhoraho, hanyuma noneho Imana ikagutuma kuja kubwira abandi iryo jambo. Ugiye kubiraba rero, icyo gikorwa ni gikorwa gikomeye, ni gikorwa gisaba novuga amakalite, kandi gifise n'ingaruka. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo dushobore kuba muri icyo gikorwa, kalite ya mbere duteguza kugira ni ukuba ekipe, ni ukuba forme, ni ukuzura ijambo. Bene data, hari benshi aha hanze biruka bagakwiragira n'imisozi kandi bakitwa ko batumwe n'Imana, ariko batajanye ijambo Imana ibatumye. Yesu ashimwe cyane. Bajanywe, bamwe Piyo yavuga ngo n'ugushaka kwabo mu mitima. Hari abaprofete ngaho hanze bakiyogeje, aza ashaka icyo afungura mu rugo iwawe, aza ashaka kukubwira ikikunezereza kugira ngo ugire gute umuhe icyo ashaka. Ni ukuvuga bari motive n'ikindi kintu. Imaginez-vous Ezekiyeli yaza kubigenza gutyo. Iyo aza kubigenza gutyo, ibara ryaba riguye, kandi kuko byari gushoboka, yari gushobora kugenda kubwira abo bantu, abibutsa, anababwira ukuntu ubuzima n'ubwo, akabaha message iri du, ababwira turumva naho tugowe, naho twatwawe nk'inyagano, igihe imbere ni heza. Haleluya, imbere ni heza. Bwira mugenzi wawe ko imbere ari heza. Tugiye gusubira mu gihugu cyacu, tugiye kugirane igihugu cy'amata n'ubuki. Yari kubabwira message nk'iyo. Yesu ashimwe cyane. Mbega bibaza ngo baca bagira gute? Baca baterura tumuvugishwa ninde? N'uyu Ezekiyeli umuvugishwa n'uyu. Abatetse inkoko bari kuvuga ati ingo cyangwa umukozi w'Imana tuguhe. Korako abandi bafise amamodoka kumbure bari kuca bamuhaza ibiri cyangwa bakamuha ku byo bafise. Ariko ngaha Imana yari izi ko imutumye ibintu bikomeye kandi imutumye ku bantu bagoye. Nacyo gituma yanamubwira ati urinde ntugire ubwoba. Ndabizi ko ari ubwoko bw'intagondwa. Ndabizi ko ari abarobere. Ndabizi yuko bafise amaso ariko batabona, bafise amatwi ariko batumva, ariko genda ubabwire. Bumva qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Batumva, we genda ubabwire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ezekiyeli byanangaje ukuntu Imana ikimubwira ngo yagiye ashitseyo ngo amaraho iminsi 6 ataravuga. Byanyibukije watwigishije mu minsi heze Chris Ndigumana, ariko aratubwira, muravyibuka, kuduga ku musozi. Ujya ubutumwa bw'iberewe je narabuhinduye, naciye nsanga atari kuduga gusa ku musozi. Oya, ahubwo ntiyatubwiye kuduga, ndabesha, yavuze kuguma ku musozi. Yesu ashimwe cyane. Ikintu rero kinini
nariko ndasangiza abantu muri serire turi kumwe kwa kabiri, Imana yanyeretse yuko abantu bashobora kwihutira kuguma ariko bataraduga. Yesu ashimwe cyane. Hariho etape ya mbere yo kuduga ku musozi, iyi kabanza ikavaho, yamara kuvaho akaca bahora kugira hane kugumaho, rero ukadwebera ukaganira n'Imana ukumviriza ikakubwira. Yesu ashimwe cyane. Hakaba n'abandi nasanze baduga ku musozi, bagezeho bakaca basura bakagira gute, bakimanukira umusozi, batagumaho, bagenda bagatwara imitwaro yabo, bakazamukanira Imana ivyabo. Bariko baheza kuyibwira Imana, igira ifata akanya nabo ngo ibaganirize, babanze bahwebere ibaganirize, igasanga abatipe bimanukiye ku musozi bisubiriye muri affaire, comme si arakantu bagenda kudepoza mu Mana. Nishikanwa nishikanwa, kera twagenda gutanga ibiseke, ahubwo muzoze murabizana ngaha tuzana dushokomanga, shogomanga nishikanwa murakibuka, bashogomanga nishikanwa, akaza kadepoza kaca genda. Hari abantu rero mu Mana bibaza ngo bagiye ku musozi, bagenda ku musozi bagenda nk'abashogomanzi, bagashogomangana imitwaro yabo, bakaca bashika umutwaro bakaca badepoza, bakaca bisubirira inyuma. Haleluya. Akaca arindira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo dutanze umutwaro twizere ko twagize gute, ko twishyuwe, hama tubibemwo. Amen. Imana irashaka kukubwirira no aho nyene kuri uwo mutwaro, cyangwa ikakubwira wi aho nyene kuri uwo mutwaro. Yesu ashimwe cyane. Tugira akanya ko kuguma hehe. Haleluya. Haleluya. Abantu bagenda bakubita babangura, tugira umwanya wo kuba no kudwebera mu Mana, tuduze ku musozi, tugume ku musozi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yatwigishije inyigisho ikomeye cyane, nyizera natwe iriko irabandanye dufasha ihindura ubugingo bwacu. Kuko je narisuzuma ndaraba umwanya senga n'umwanya medita. Shobora kumedita ndi mu ijambo cyangwa medita ndiko ndadwebera mu masengesho. Iyo myanya imeze gute wega mene data? Imeze gute? Umwanya wo gutuza, wo kuguma ngaho urindiriye icyo Imana ikuganiriza, uri kura medita, urangana n'uwo wasenze. Ni mutoya cyangwa ndi munini paraporo y'uwo uri kurasenga, y'uwo wavuze? Inyishu ni wowe uyizi, ariko vyiza ko kanya kagomba kubaho. Yesu ashimwe cyane. Kagomba kubaho. Kuduga ku musozi sukujana ishikanwa duterera tugenda, cyangwa se kugenda gusuka ibintu muri pubere tuya tugenda, nubwo twovuga ngo turizeye. Hariho kuguma ku musozi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Byanangaje rero ukuntu Ezekiel yatumwe kuri ubu bwoko, ashitseyo ngo akubita iminsi 6 na wene iminsi 6 araho. Sinzi ko ngo yari mu Gifaransa bavuga effrayé, yari afise ubwoba, ariko bwa bwoba bwo kudatinya icyo agiye kubabwira, ariko bwa bwoba bwo gutinya kumbure icyo Imana yari yamweretse kuri ubwo bwoko. Ariko aramara iyo minsi ari muri bo, noneho acatangura, Imana irasubira mugenderera, atangura kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Tugomba rero karite imwe y'umushibamyi cyange igikorwa, muri cyo gikorwa duhamagarirwamwo nukuba equipe, nukugira ijambo naryo tuzorigira turi hawe, ijambo naryo tuzorikura ku musozi. Yesu ashimwe cyane. Tuzorikura ku musozi twagumyeho, twagiyeyo gusa twaya twivirayo, kumbura dushobora kuva ata jambo turonse, dufise ayo twajanye gusa, ariko ayiduhaye uhoraho atayo dufise. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri nukugira urukundo rwa bene data. Iyo wiyumviriye icyo ugomba kuja kuburira abandi, urashobora kudesida uti bariya bareke bakome. Sinzi watubwiye mu minsi heze yakashishijemo ko ari abantu bavuga bati ahubwo umengo nakaririmbo ngo bahe kuramba kugira ngo baze babone ukuntu wampezagiye. Wafite ni nko gukomesha. Bareke bakome, nta rukundo rurimo ngaho. Yesu ashimwe cyane.
nta rukundo rurimo. Ushobora kubona abantu bari mu byaha, abantu bari mu bintu bibi, ati bajya nibo bavyiteye, bareke bakome. Icyo gihe udafise ugo rukundo rwo kubakunda, ntuzokwigera ubegera kugira ngo babwire icyo Imana yagutumye. Yesu ashimwe cyane. Nigikorwa rero kinafise n'ingaruka mbi iyo tutagikoze, kandi iyo tutagikoze uko dutegerezwa kugikora. Nadusomere muri Ezekiel 3 igice cya 3 umurongo wa 18 kuva ku murongo wa 18. Igice cya 3. Ninabwira umunyakibi nti ntuzobura gupfa, nawe ugaheza ntumuburire, canke ngugire uvu cyo kuburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi, ngo kize ubugingo bwiwe, uwo munyakibi azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Ariko niwaburira umunyakibi ntahindukire ngo areke ibibi vyiwe, canke ngo ave mu nzira yiwe mbi, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoba urokoye ubugingo bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nabanza ageze ngaho turatubandanya gato gushika ku murongo wa 21. Ngo ninabwira umunyakibi ntuzobura gupfa, hanyuma nawe ntugire gute, ntuyumubwire, ntugire icyo umubwiye, uwo muntu azopfa, ariko ngo amaraso yiwe azobazwa nde? Amaraso yiwe azobazwa nde? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni imwe mu ngaruka mbi yo kudakora iki gikorwa neza. Nimba twahamagariwe kugira icyo dukoze, niba twahamagariwe kugira icyo tuvuze, Imana ikadutoranya kugira ngo natwe tugire icyo tuvuze, ntitukivuge, hariho ingaruka. Hariho ingaruka. Twabonye Imana kwitaraba ama pretext. Ntituzokwitwaza ama pretext ngo nari nibungenze. Urabona Imana ko wampaye abana benshi kandi ndabigushimira. Urabona uwa mbere ko yaciye akurikira uwa kabiri, yaciye akurikira uwa mbere, uwa gatatu akurikira uwa kabiri, barutana umwaka nava muri maternité subira mu yindi, warampezagiye n'amahasa. Nico gituma mwami ntagize icyo ndakuvugira. Iyo pretext Imana izoyumva. Iyo tu pretext Imana izoyumva. Hari n'uwundi avuga ikindi. Mana ego waramezagije amashure, ariko amashuri urabona twiga kure, bigenda ukunuku, ariko Mana je te promets, hamwe wompa kakamoto bajaj. Mbega ni bajaj? Kakamoto kamwe gatoya kitwa gute? Ha? Jeho kuki, kanya kamoto jeho kuki. Mana jewe nta yindi motife nzogukorera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nabaye ahantu, ariko hari kubera kudatahura, nta mutima mubi uwo muntu yari afise. Amaserire yari make, yari menshi plutôt. Amaserire yari make ariko ari éparpillé. Ari éparpillé kure. Hari mu Rwanda kure. Abazi Kigali n'imisozi ni kure na kure. Hanyuma turi mu nama y'abarongozi, umwe turiko turaganira kuvyerekeye amaserire, uwo muntu aravuga ati, yari umu responsable wayo, aravuga ati amaserire aragoye kuvizita, aragoye kugenda gutera intege, je numva afise inyota ariko biragoye. Eske ngaha kuri eglise nta kuntu mwongurira imodoka nkaza ndagenda kuza ndagendera ayo maserire? Yesu ashimwe cyane. Cyane tuyikote, dukote imodoka. Ugiye kuraba umengo yari afise raison, kubera wasanga serire imwe ngaha, iyindi mu Kanyosha, iyindi Gihanga, iyindi hehe kure na kure, kandi yagomba kuzigendera kuko niba ari mu responsable wazo. Yesu ashimwe cyane. Ariko igituma bita ariyo solution yari yumviriye, ariko atari kugira ngo, atari nka pretext, nuko hamaze kuba ibiganiro byabaye ngombwa yuko ahubwo serire
ziba hamwe hama abarongozi bazo bakaba benshi, byo bita ama section. Yesu ashimwe cyane. Hama umuntu akagendera iziri hafi yiwe bica biroroha, kibazo kiba kirakemutse. Ariko au départ yavuga ati je uko ndabibona umuntu isengero ritaguze imodoka ibi bintu ntibizokunda. Wewe ntiyari pretext, ariko twe turashaka kugira pretext y'ivyo tubayemo. Yesu ashimwe cyane. Muri mwebwe singomba kubacira urubanza, ariko jewe nariravye nsanga naje hari gengira pretext ziki zimigisha Imana yampaye. Imaginez-vous kugira pretext y'imigisha Imana yaguhaye kugira ngo ntube mu murimo wayo uko bikwiye, kugira ngo ntuyikorere uko bikwiye. Imana yagutumye, yabanje kukwiyereka, yakuhaye ijambo, yakuganirije, iragutumye, ariko uciye ukwega amaguru kubera ama pretext, ivyitwazo. Kandi rero ikibabaza Imana, witwaza imigisha yaguhaye. Byarigeye nibaza nti Imana ni nyakigongo, kuko aba bagore bitwaza ngo abana iba yarabatse kera. Yacibabwira ati wahora unkorera ubu rero ko uronse umwana, okay jewe nkeneye ko nkorera uwo mwana, amen, yoba maze ubu buzi twitwaza. Yovuga ndaguhezagiye none ucyuta, okay Yesu ashimwe cyane. Imana yotumaze amashuri witwaza, okay ufise PhD, ufise doctorat, ufise iki, okay sawa, basi ko wayize nta kibazo, reka basi ndakugirira akantu cukuma ngaho uravuga ama diplome ufise, ariko nta kazi, kumbura uzocuronka umwanya. Yesu ashimwe cyane. Ivyo muhora muvyiyumvira, ega je naravyiyumviriye nsanga ifo ko umuntu agwa ku kivi. Yesu ashimwe cyane. Umuntu afuma apfa afira ku murimo, amen, kuko ni riske. Hamwe twovyuka Imana ivuga ati abo uramaze kubona umwana umuhaye, abana batoya batazi ivyo bagira, umuhaye agatumbura akakubwira papa ibitumbura, ukamuzanira igitumbura, hama akacumubwira ati hako mutoyi wawe none mumanyurire ipake yose akacagira bwabona bwaguke, ugiye gukoramwo akaca yikumbagaza hasi akarira, ugasigara ubaza ni ya pake nije nayizanye cyane. Uwo mwana ariko aragira ibi ari je nabimuhaye, cyangwa ibaza yawe Imana yiyumvira gutyo. Bene data dusubire ku kirindiro, amen, subira ku kirindiro. Yesu ashimwe cyane. Dusubire ku kirindiro, dusubire ku murimo Imana yaduhamagariyemo, dusubire ku gikorwa Imana iriko iraduhamagaramwo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Piyo bandanya gatoya turi mu kurangiza, warugeze ku murongo wa 20. Ikindi, umugororotsi niyahindukira akareka ubugororotsi bwiwe agakora ivy'ukugabitanya, nanjye ngashira igitsitaza imbere yiwe, azopfa, kuko utamuburiye azopfira mu caha ciwe, kandi ibikorwa vyiwe bigororotse yakoze nazobiharugwako, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Yamara niwaburira umugororotsi, uwo mugororotsi ngo yoye gukora icaha nawe ntagikore nyene, ntazobura kubaho, kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzoba urokoye ubugingo bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Anagomba kuvugamwo ibintu bibiri: uruhara rw'umwe imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Uruhara rw'umwe imbere y'Imana. Hari watubwiye yuko hari ibihe byo kuba mu bandi, ariko n'igihe cyo kuba wenyene imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hariho rero umuntu arafise uruhara rwiwe imbere y'Imana atari kumwe n'abandi. Uyu mugororotsi ngo niyagwa mu caha, niyasubira mu bigabitanyo, mu ngeso mbi, ngo mbega ubugororotsi bw'iyo buzomuharugwa ko igihe cy'urubanza. Ivyo ni vy'uwo mugororotsi. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari ikindi naco cande cha wa mugabo w'imburi,
kuko uwo mugororotsi ntiyagwa muri ivyo. Wewe nawe wabaye établi comme un sentinelle, ntumubwire bizogenda gute, uwo mugororotsi azogira gute? Azopfa, azohanwa, iyo ni afere yiwe. Ariko wewe bizogenda gute? Amaraso yiwe azokubazwa. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe wokwibaza ati mana nawe uragorana, none ujya je basireka nzofume mbazwa amaraso y'abapagani, amaraso y'abanyakibi. None nujya yamenye ikibi, yamenye iciza, uriya yigeze kuhugororokera, uriya yakijijwe akihana. None hari ikindi umuntu amubwira akabigira akabizi, Imana kajya imboga karitse, reka je fume ngenda kuri bajya mbwire bari, ariko wewe kameme ntumbaze ivya mwene data ariko arasubira inyuma. Yesu ashimwe cyane. Uwamengo niko twobwiye Imana, ariko Imana la responsabilité individuelle, responsabilité y'umwe imbere yayo nuwo, kubera Imana izoba yabikweretse, yabikubwiye, yabigutumye ko ati genda umwegere mwene data, kumbura ariko araca mu ntege nke izi cyangwa izindi, mwegere ugira icyo umufashije, hama ntugikore agapersevera muri ivyo, azomererwa nabi. Kandi ukumererwa nabi kumbure biramuraba, ariko wewe na wewe nzokubaza amaraso yiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Murumva iyo responsabilité individuelle ni Imana idushakako, ni Imana idushakako. Hariho abadashaka guhanurwa, ni Satani aba yabateye. Kenshi Satani yaguteye ukaja mu kibi, ugasubira mu ngeso mbi, hari igihe utifuza umuntu aguhanura, hari igihe utifuza umuntu akubwira, kuko iyo akubwiye umenga ariko aragira ante, ariko aragucumita agahwa. Noneho hari igihe udevelopa comportement yo kucuhunga abo bantu. Noneho hari igihe ukuganye utangura kumuhindira kure atarashika. Mwene data, ube maso, ube kukirindiro, kuko icyo gihe uzoba watewe. Ivyo bikubaye ko uzoba watewe, birashobora gushika ukaja mu ntege nke, ariko nimba hari ijwi ry'Imana rikubwiye ikintu, nimba hari mwene data atumwe n'Imana kubwiye ikintu, nturabe yuko icyo kintu cyawe yakimenye, cyangwa urabe ko icyo kintu cyawe kiriko yakimenye cyangwa sinzi, ariko urabe icyo Imana ishatse kugukorera muri uwo mwene data, ishatse kukurokora, ishatse kukugarukana. Yesu ashimwe cyane. Noneho ufate rukuhaje yo kugaruka mu nzira nziza. Ngo umugororotsi ibihe vyiwe byo kugororoka arashobora kubivamwo, arashobora kubivamo kuko umuntu niwe yifatira decision, ariko amaze kubivamo agasubira mu kibi, ati ikibi gishobora kumushika nayo, ivyo vyaha bishobora kumushika nayo akahanwa, ariko wewe umubwire kugira ngo ashobore kuva ngaho, kuko utamubwiye bizomugira kingaruka. Yesu ashimwe, bizomugira kingaruka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka ndangize mvuga ibintu bibiri. Ugo ruharana ariko ndavuga rw'umuntu umwe, ndarusubire ko gato. Muri Ezekiel 33 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 9 havuga nk'ayo majambo nyene, n'uruhara rw'umwe, n'uruhara rw'umwe. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ab'ubwoko bwanyu, ubabwire uti, niyaterera igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakirobanurira umuntu muri bo, bakamushiraho kubabera inderetsi, uyo yabona inkota ije iteye igihugu akavuza inzamba ngo aburire abantu, nuko uwo kumva ijwi ry'inzamba wese agakina ku mburi, inkota ikaza ikamugahura, amaraso yiwe azoba ku mutwe wiwe ubwiwe. Yumvise ijwi ry'inzamba ariko yakinye ku mburi,
amaraso yiwe azoba kuri we. yakinye ku mburi, yumvise ijwi ry'inzamba ariko yakinye ku mburi. Amaraso yiwe azoba kuri we. Ariko iyaba yarumviye imburi yokijije amagara yiwe. Ariko iyo nderetsi niyabona inkota ije ntivuze inzamba abantu ngo baburirwe, inkota ikaza ikagira uwo igahura muri bo, uwo azoba agahuriwe mu bigabitanyo vyiwe. Ariko amaraso yiwe nzoyarondera kuri iyo nderetsi. Niko nawe mwana w'umuntu nagushizeho kubera ab'inzu ya Isirayeli inderetsi. Nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanje, ubanshikiririze imburi. Ninabarira umunyabyaha, newe wa munyabyaha ntuzobura gupfa, nawe ntugire ico uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu ngeso ziwe. Uwo munyabyaha azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe ni wewe nzoyaronderako. Yamara niwaburira umunyabyaha ivy'ingeso ziwe ngo ahindukire azivemwo, nawe ntahindukire ngo azivemwo, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Amen. Amen. Aya n'amajambo numvise nabwiwe, nawe numvise uri kurabwirwa. Yesu ashimwe cyane. Kuko numvise twahamagariwe gukora iki gikorwa. Twahamagariwe gukora iki gikorwa. Twabonye amakalite cyangwa ibyo duteguza kuba twujuje. Ko twamenye Kristo tukamwakira nk'umukiza wacu, hari icyo duteguza gukora mu bwami bwayo. Hari icyo duteguza gukora mu bwami bw'Imana. Ariko aravuga umureretsi, nibutse turi muri service militaire. Twigeze kuba tugiye mu gisoda, cyari gisoda, service militaire, imbere yo kuja muri kaminuza abanza kugira igisoda. Hanyuma twagira formation. Tukiri muri formation ntitwaba twemerewe kugira izamu. Twese twarajyama bakaducungera. Abagize service militaire baravyibuka. Ntitwari twemerewe kugira izamu, ariko baraduforma gushikaho tugera ku rugero kuko natwe badusohora, kuko twaba tumaze kumva amajambo akwiye y'ivy'igisirikare, tumaze kwiga amataktike akwiye y'ivy'igisirikare. Noneho bakatutangura kuja kwizamu. Kwizamu rero bagenda nk'inderetsi, warerekera abandi baba basinziriye, wowe nawe ugize gute? Ugu muri kuraveya. Hariho agaterme bakoresha, sinzi bamwe ko babizi, amasaha. Hari amasaha bita D10. Yari D10. Abagize simonga cyangwa abasirikare. Donc mwaba muri yo amasaha muveya. Wasanga uko mungana muca mugabura gushika hakiri kare mu gitondo. Kugira rero ushike kuri ugo rugero nababwiye aho waca hose. Ariko maze gushika kuri ugo rugero waba ufise responsabilité nini zo kugira gute? Zo gucungera abandi. Kuko abansi bateye, wewe uri kuraveya, ni wateguza kubabona ubwa mbere hamukarerta abandi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni igikorwa rero kitoroshe, ariko ni igikorwa gisaba ugushira amanga n'ubukomezi biva kuwuhoraho. Navyibutse ndatwenga la fois passée, nibutse ukuntu umuntu ashobora kuba muri icyo gikorwa atagishizemo ubuseri, none akaba exposure babandi bose. Nibutse umusore umwe twari kumwe, kumbure twari ahantu hari umutekano, kuko ahandi twabara twumva ariko bararasa abayesime bo bapfa niki, tukasigara turarira ati abantu bapfuye bataraja muri universite, kandi twagiye tuzi ngo ni nga passage gato tuja muri universite, bari mu Kayanza bagakubitwa mu kibira bagapfa. Hanyuma rero umunsi umwe tujyamye turi kuri lycée, twe twari ahantu ducungereye hameze neza,
twarakurana. Hari ukuntu rero abasirikare bafata inkoho ugashirako amasaso. Amasaso murabona ajaja munsi, chargeur. Nabigisha ivyigisoda ndahumiwe none. Hanyuma iyo chargeur wasanga umusoda bamuhaye chargeur nka 2 canke 3. Tukaca tuzishira hamwe tukaziboha n'umupira elastic kugira ngo zigume hamwe. Ariko zaca ziremera. Izo nkoho tukazitwara ziremereye, ariko hageze kuryama ukaca usanga tuzishize ngaho ku mutwe w'igitanda, hanyuma tukaca tuzikurako amashargeur tukashira ngaho inkoho ngaho. Icyanwengeje rero nibutse yuko hari umusore mugenzi wacu yavyutse kuveya. Twarahana hageze yo kuvyuka bakaca bakuvyura, ukaca utora inkoho yawe ukaca ugenda hanze gucungera, abandi bakaca baryama. Uwo rero yaveye kuva mu masaha 9 n'igice saa 10 yateguza gushikana saa 11 n'igice mu gitondo. Twaca tuvyuka. Twere turavyuka ariko araveya. Yari yambaye inkoho yiwe gutya imanuka ngaha. Aguma atembera ariko araveya. Hanyuma acaranga kuryama kwera bwari bukeye, nako tuca turavyuka. Tuvyutse dusanga wa muhungu yaveye inkoho yiwe atamasaso ariko. Nukuvuga ngo ijoro amasaha yiwe ayamaze aguma veya inkoho yambaye ngaha, ariko amasaso ari hehe? Munzu iyo turyamye. Nubu tuvyibutse uwo muhungu tumubonye turavuga ati waratwishe we, ni Imana yakinze we waratumaze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ako kantu kanyibukije cyangwa kanyeretse ukuntu umuntu ashobora kuba irresponsable mu murimo wiwe, kandi bigakwegera abantu bose yategerezwa kuba ariko arakorera uwo murimo. Yesu ashimwe cyane. Bagapfa kubera iki? Kubera utabaye ku kirindiro. Imana ishimwe cyane. Kubera utabaye aho Imana yagutumye, kubera utavuze icyo Imana yakubwiye ngo ugende kuvuga, kubera utakoze icyo Imana yakubwiye ngo uje gukora, abantu bose bagapfa bagashira kubera wewe. Yesu ashimwe cyane. Dufise responsabilité nini cyane nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu batumwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana idushoboze cyane, kuko nishobora kudushoboza kuba muri izo responsabilité. Sino ko kwiva kumenga izo responsabilité ziragoye, tukabiheba, tugacika intege cyangwa tukabikora atabuseriye burimo. Mbe urazi ko abantu bashobora gukora umurimo w'Imana atabuseriye kubera biri mu mutwe, akaca bikora mu mutwe nyene, kandi ari gikorwa ca mpwemu w'Imana, ari gikorwa spirituel. Wanashaka uwo muntu akaruha agahwera, ariko kubera ariko arabikora mu mubiri ugasanga nta na kimwe cya avance. Uwo muntu ijojoro yararimaze, ariko nta muntu n'umwe yaracunze, kuko iyo baza afise inkoho itagira amasasu, nibaza ko uwa mbere yakoma yari we, niwe babanza gufatisha intoki. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 10 na 11 ndiko ndarangiza, subiye inyuma kuko sinorangiza ntagize icyo mbwira abatarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo. Umurongo wa 10 haravuga ngo, nuko rero mwana w'umuntu ubarire ab'inzu ya Isirayeli uti, musigaye muvuga ati muti ibicumuro byacu n'ivyaha byacu biri ku mitwe yacu, kandi duhondobereye muri vyo, none twoshobora dute kubaho? Ubabwira ati ndahiye ukubaho kwanje niko umwami uhoraho agize, simimbagwa nuko umunyabyaha apfa atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Reka nimuhindukire mugaruke mu ruhongore. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hageze igihe bariheba kubera babaye mu bidahimbara Imana. Ushobora kuba uri hano nawe wumva wihevye, uvuga ati none nobaho gute? Simpimbara Imana,
ibi bintu nabibayemo kuva kera, ibi bintu namye ngarariza kuva kera, ibi bintu namye ngendera kure y'Imana kuva kera. Haciye igihe wowe ukumva urarushe, ukumva urananiwe, ukumva harimo kwihebura yuko atana kimwe cyo gukiza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ukumva ibyo uri kurabamwo ntibikuryohera, ariko ukabona uti nabibayemo kuva kera, ibi bintu ni iby'iwanje, ndetse ugasigara ubyiyaturira ko ari rwawe, ugasigara wiyaturira ko uri umunyantege nke, ugasigara wiyaturira ko uri umunyabyaha, ugasigara wiyaturira iki n'iki n'iki, kuko ari byo ubona uri kurabamo. Ugasigara wibaza ati mbega none nobaho gute? Uhoraho avuze ngo arahiye izina ryiwe, arahiye izina ryiwe, ngo ntabwo anezerwa nuko wopfa, ntabwo anezerwa nuko woguma muri ivyo, ntabwo anezerwa yuko Satani yoguma gutwara agukoresha ibidahimbara Imana, agukoresha ibibi, ntabwo yohimbara. Nta nubwo ahimbaye, ntuhave wibaza ngo warahimbaye, cyangwa ntuhave wibaza ngo waragutaye. Ararahiye, Uhoraho ararahiye ati ahubwo ikinezera nuko wogaruka. Yesu ashimwe cyane. Nuko wogaruka ukaza kuwuhoraho, nuko wogaruka ukaza arakwakira, akwakira. Urukundo agufitiye rusumba wa muvyeyi yakunda umwana wiwe yari yabaye icangazi, aragenda amutwaye vyose, yavuze ngo bamugaburire, ariko agarutse aramwakira. Urukundo Uhoraho dukunda rusumba rwa uriya muvyeyi yakunda uriya mwana wiwe. Araguhamagaye rero, aragutumiriye ati ingo woye kwihebura, ndahari kugira ngo ndagukize. Si wewe ni Satani yakugize uko, si wewe ni Satani agukoresha ivyo, si wewe ni Satani agucura bufundi na buhoro, ariko ndahari, ndaguhamagaye kugira ngo uze ndagutabara. Sinezerwa nuko upfira muri ivyo, kuko ngo kuki ugomba gupfa wanzu ya Isirayeli? Kuki wifuza gupfa? Uhoraho arabona kuri kurapfa, arabona kuri kuraja mu bikwica, arabona kuri kuraja kure, arabona ko kwihebura, arabona ko kutagira Kristo muri wewe arivyo biriko biragutwara kure y'Imana, arivyo biriko biragukoresha ivyo vyose. Ariko aravuga ngo ingo, nta kindi. Sinezererewe n'ukuri muri ivyo, sinezerewe na gato, ahubwo nifuza yuko ndagukiza. Yesu ashimwe cyane. Ndahamagaye umuntu wese yumva ashaka kwakira umwami Kristo nk'umucunguzi wiwe. Twavuze ivyerekeye kuba inderetse, ariko tugomba kuvuga ubwa mbere kwakira umwami Kristo Yesu. Kristo ntawe muzohurira ngo agutume, ngo akubwire agutume ku bandi atarabanza kugutuma kuri wewe, utarabanza kumwakira. Icyambere uzobanza guhura nawe, uhure nawe. Kano gatondo agomba guhura nawe, ahure nawe. Amaze guhura nawe akuganirize, kandi arakuganiriza kuko yifuza kugutuma. Haleluya! Yifuza kugutuma, arafise igikorwa yaguteguriye. Apana ivyo uri kurabamwe bidahimbara Imana, arafise aho yaguteguriye, aho ashaka kuzoshika, ashaka kugukoresha ivyo ashaka kugukoresha. Ariko imbere ya vyose banza wakire. Araguhamagaye n'ijwi ryiwe ati ingo, ndifuza ubuzima bwawe, ndifuza kuba ubuzima bwanje jewe, ndifuza kugukiza, ndifuza kuguha agakiza. Yesu ashimwe cyane. Ndahamagara umuntu wese agomba kwakira umwami Yesu Kristo. Ahaguruke, aduze ukuboko, ahaguruke tumusenge. Abandi duce bugufi. Ahaguruke umuntu yifuza kwakira Kristo Yesu. Nta kindi atari uko yifuza kukugirira neza. Arifuza kukugirira neza. Imana iguhezagire cyane. Imana ihezagire abamaze guhaguruka. Yesu abagirire neza cyane. Mutere intambuko muze ngaho imbere. Tere intambuko muze ngaho imbere. Yesu abagirire neza cyane. Nta kindi yifuza atari uko ahindura ubuzima bwawe. Nta kindi yifuza atari uko uba mu ruhongore rw'abana bayo, kuko aragufitiye umugambi mwiza. Uwifuza wese kwakira umwami Kristo nk'umucunguzi wiwe, ahaguruke aze ngaho imbere. Utsinde amajwi Satani ashobora kukubwira muri iki gihe, ushobora kukumvisha yuko atari byiza, atari iki, ariko utsinde uze wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Tugusengere. Ndahamagara umuntu wese bari mu kibanza yifuza kwakira Kristo. Abandi duce bugufi tubanaye dusenga. Abamaze gushika turabashimira Imana, ariko ndahamagara uwifuza wese kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, ngo ntabwo yifuza
yuko tuba mu byaha, ntabwo yifuza, ntabwo anezerwa yuko uba mu ngeso mbi, ariko yifuza yuko ukira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka dushimire Imana, twongere dusenge kubwa bene data ngaha bakoze igikorwa kinini cyo kwizera, bahagurukanye ukwizera ko Kristo ari Imana, ariko Kristo ari wabahamagaye, bamwumvise mu mutima kandi bumviye ijwi ryiwe. Musubire mwa amajambo, mwatura ukwizera kwanyu, kandi Kristo igikorwa bakoreye ni igikorwa kizoba ntibagiranwa mu bugingo bwanyu. Muvuge muti Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndashimye cyane ko wangendereye, numvise ijwi ryawe rimpamagara ngo nzahuri, ndahagurutse njahuri, kuko Mwami ndengutse kugira ngo nkize ibyaha, ibigabitanyo nabayemo, ibiteye isoni nabayemo, ibitaguhimbara byose. Magurutse imbere yawe kugira ngo amaraso wavuye ku musaraba amanukire, anwikire, nozwe ibyaha byanje, nozwe ibigabitanyo byanje. Urakoze Mwami Yesu, urakoze ko umpinduye icare mwigisha, urakoze ko umfuse mu gitabo cy'urubanza ukanyandika mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu Kristo, ndashimye cyane, ndakwizeye, intambuko nteye nizeye kuzobandanya kumfasha yindi. Urakoze Mwami, ishimwe n'icyubahiro ribigi wawe, mu izina ryawe gena senze nizeye, amen. Ndababwiye ko muhisemo neza, mutazokwigera mwicuza, amen. Ntimuzokwigera mwicuza. Hari abamaze imyaka n'imyaka, twese tumaze imyaka n'imyaka, abandi bamaze imyaka n'imyaka, nta numwe yicuza ko yahawe ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Uhoraho Mwami Mana yacu, turakunezererewe cyane Mwami, ngo iyo umuntu umwe Mwami akugarukiye mu ijuru n'impundu. Uyu munsi Mwami turatera impundu, kuko Mwami si umwe ariko ararenga umwe Mwami akugarukiye. Mwami turagushima cyane, kuko Mwami ari wowe ugendanye nabo, ari wowe Mwami wabigishije, ari wowe Mwami wabavugiyemwo, nabo Mwami bagatera intambuko yo kuza kukwakira, bagatera intambuko yo kukwatura Mwami, bakakwakira nk'Umwami n'Umukiza. Uwiteka Mwami, ubugingo bwabo bwakire, ubuyobore mu nzira sha Mwami. Twanse Satani n'ibikorwa vyiwe ku bugingo bwabo, turabitaramuje mu izina ryawe Yesu Kristo. Turasavye Mwami ngo babere Imana, ubayobore Mwami mu nzira Mwami bagiye gufata, mu nzira Mwami bafashe, ubayobore, ubafate ukuboko, ugendane nabo, ubatsindanishirize Mwami, ugende babugurura amaso ubiyigishiriza, babone ivyiza Mwami wababikiye, babe Mwami Seigneur Jésus muri favere yawe. Mu izina ryawe gera Mwami tubasengeye, amen. Yesu abahezagire cyane. Kurikire protokole wafashe gato, tugiye kwisengera rero, tugiye kwisengera kugira ngo dusabe Imana imbabazi aho hose tutabaye ku kirindiro uko bikwiye. Imana tubabarire, ariko dusabe n'inkomezi zidasanzwe kugira ngo tube ku kirindiro, kugira ngo tube inderesi, tube imburi. Ubwa mbere tube inderesi ya twebwe nyene, cyangwa imburi ya twebwe nyene, noneho tukaba n'imburi y'abandi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ezekieli yatumwe ku bwoko bw'Imana, ariko ubwoko bw'Imana twabonye ibihe babayemo, ibihe byo kwibagira, none ivyo bihe bituma baba mu ngeso mbi, baba mu byaha. Kubera iki? Kubera betigeze bibuka. Reka dusabe Imana itwibutse, yamitwibutsa alliance twagiraniye nayo, yamitwibutsa ukuntu twagiraniye isezerano nayo. Niturabe ingorane dushobora kubamwo, niturabe ibyo turiko turatraversa, ariko turabe isezerano. Noneho dusaba ubushobozi bw'Imana budufashe kuguma mu isezerano. Ingorane turazi ko zizosha zivaho, kuko Uhoraho ari kumwe natwe, ivyo biba sans effet. Yesu ashimwe cyane. Reka tuduze ijwi, umwe wese yisengere. Ndaduze ijwi naye ndabasengera, ariko umwe wese abanze yisengere. Dusabe Uhoraho tubabarire, kandi Uhoraho duhe inkomezi, dusubire ku kirindiro, dusubire mu kibanza Imana yatwetablishijemwo, kandi dukore icyo dutegerezwa gukora. Uhoraho Mwami Mana yacu, turagushimiye cyane Papa wo mwijuru, turagushimiye Mwami ku ijambo ryawe, turagushimiye Mwami ko wongeye kutwugurura amaso Mwami, twagushimiye ko wongeye kutwereka aho Mwami tutabaye aho wifuza Mwami, aho Mwami tutabaye ku kirindiro Mwami, turagushimiye ko wongeye kutwereka aho Mwami tutabaye n'ingaruka byagize Mwami, kubera tutababereye icyo dutegerezwa kubabera Mwami.
turasavye imbabazi papa wo mwijuru. Mwami, tu nous as établis comme des sentinelles de la maison d'Israël. Tu nous as établis mwami Yesu Kristo kugira ngo tuburire abandi, kugira ngo tujanijwe ijambo ryawe. Ariko hari benshi mwami tutabwiye kubera mwami Seigneur uko twari tubayeho, kubwa comportement zacu, kubwa imyitwarire yacu, kubwo kuvuga kwacu, kubwo kubana nabi kwacu, aho hose mwami tugatuma benshi batakuzako. Ndasengeye umuntu wese ari hano mwami Yesu, ndasengeye umuntu wese mwami ariko arakwereka uwo mutima wiwe, ariko aragusaba imbabazi, ariko araduzijwe imbere yawe, akwereka mwami Seigneur ukuna arokonesa ukuna atabaye mu kibanza ciwe. Ndamusengeye ngo imbabazi zawe zimubeko mwami, ndasenze mwami ngo imbabazi zawe zitubeko twese, kandi mwami ndasenze ngo ubushobozi bwawe butumanukire mwami, kuva none aha mwami tube muco ugomba ko tubamwo mwami, tube muco ugomba ko dukora kibirengeye kizima. Asubire mwami Seigneur kuri rya shaka rya mbere, asubire mwami Yesu Kristo kuri rwa rukundo rwa mbere. Twame twibuka mwami, twame twibuka papa wo mwijuru ya alliance twagiranira, rwa rukundo rwa mbere mwami, rwa rukundo wadukunze, rwa rukundo natwe twagukunze mwami kuva tukumenye. Mwami Yesu Kristo turakwinginga musubire twuzuza urwo rukundo, ngo rukundo rusubire rwuzure muri twebwe, noneho mwami tubeho mu kugomba kwawe. Mu izina ryawe gera mwami Yesu Kristo tugushimye, amen.